Didier Deschamps aribuze ko ari karifashisha muri journée FIFA mu kwezi kwa gatatu witwa Kylian Mbappe Lotine hari aracanye na capitaine Heri nawe capitaine ariko ataratangaza adahari twabonye Chouameni n'abandi bahabwa brassard ariko kugeza mu no mwanya mu buryo buri officiel capitaine mu giserukiro cy'Ubufaransa n'uwitwa Kylian Mbappe Lotine. Didier Deschamps amaze kubatangaza ko witwa Kylian Mbappe ari buze ko ari muri equipe azokoresha mu kwezi kwa gatatu ariko kandi anamenyesha ko buriya mubona abona bashobora kumusubiriza kugira ngo bigende neza uwitwa Zidane ashobora kumusubirira kandi bikagenda neza. Uwo ni Didier Deschamps. Didier Deschamps yagarutse ku bihe novuga ngo Ahisemwo Zidane nk'umukinyi ako kandi Ahisemwo Zidane nk'umukoca mu Faransa mugenzi we nubwo atari generation presque zimwe mugabo bose bakinye umupira w'amaguru bose baciye muri Les Bleus bose banditse amateka n'ibindi bigiye bitandukanye navuga ati ndamuzi nk'umuntu mwiza ndamuzi nk'umwe mu bagabo ashobora kuzogira ico afashije equipe nationale mugenzo bangiye ni mugiye banga amenyesha makuru birumvikana ko igihe cyose bawe na Deschamps agomba kumubaza ivyigenda giwe mbego kuko n'ibindi eski haravugwa Zidane wibaza ko azova aca mu makanda yawe akore nk'ivyo akoze canka birenge ntihari gubura gufata umwanya nabavugiye kuri Zidane ariko kandi nkuko bivuze nigaruka rya Kylian Mbappe nyuma yitumwa ko ryageragara kagera kuri gatatu mu ntango yiganwa canke se mu mwaka wahera mu kwicenda kw'icumi na rimwe muri match za Ligue des Nations muravyibuka bwa mbere Kylian Mbappe ntiyagaragara bivaye no buruwe n'ibindi kuva muri equipe nationale bari bakinye igikombe ca Buraya yarakiri mushaje muri equipe ya Madrid convocation ya kabiri tubona yitaba ariko ntivyagenda neza bikagaragara ko ari akantu katameze neza tuza kwa tumenya ko habaye Brad Offer hagati ya Mbappe na Didier Deschamps ariko umuryango vyinjamo aravuga ati raba witabe ni ntaco giye mwibuke baje gutsinwa n'abataliyano Kylian Mbappe harimo urukino atatanguye nyuma yaho tubona yindi treve Mbappe adatumwa ko ariko areka gutuma ko bivugwa ko agwaye Madrid kimukinisha match yarire muravyibuka mu gihugu cy'Ubufaransa iyo match yarire yanayikinya ariko yaheruka kuba nakina match yo muri championnat iminota irenga 70 biratuma havugwa byinshi hagati ya Kylian Mbappe na Didier Deschamps bavuga ati Mbappe yoba yifuza kwa makini nkino zituma bandanya kubigihangange gusumba asigaye boycott equipe de France n'ibindi bigiye bitandukanye navyibuka ko hari na convocation yo mu mpera z'umwaka nyene Kylian Mbappe yari yiteze gutumwa ariko Didier Deschamps aravyemanga aravuga ati naratelefone Mbappe ndamubwira yuko nazomuhamagara ngomba kumureka gatuza biza kuba bifatwa nk'igihano uwitwa Didier Deschamps yobahaye Kylian Mbappe kumwereka ngo nubwo umeze neza ntuzoza muri equipe nationale kubera ubishatse ari gihe twaguhamagaye natwe tugukeneye ukavyanga seri bakagumye biyumvira rero ati kazoza kazoba kahe ni Deschamps giye gusohoka muri equipe de France canke ni Kylian Mbappe atazogaruka muri equipe de France Deschamps gihari mugabo mwibuke ko Deschamps yatangaje ko azova muri equipe de France nyuma y'igikombe cy'isi ya 2026 bivuze ngo hagati y'uno mwaka turimo 2025 ukwezi kwa kabiri kugeza igikombe cy'isi cya 2026 kirangira muri Leta Zunze za Amerika na za Mexique haracari mu mwaka urenga Deschamps aracari umenyereza wa equipe de France umwaka urenga kandi Kylian Mbappe aracari capitaine wa France umwaka urenga bivuze ngo ico twari twiteze Mbappe azogaruka ariko biratangwe kunugwanungwa ko Kylian Mbappe nyuma yo kwisanta nk'umukinyi wa equipe de Madrid akagaruka mu bihe vyiwe vyiza akasubira gutsinda ibisindo no musari muri course yo kugwanira agashimo ko mukinyi yatsinze ibisindo byinshi muri La Liga nyuma ya Robert Lewandowski afite ibitsindo 19 na afite 17 uno musi Kylian Mbappe arikarakina match za Ligue des Champions arikaragaragara ukabona ngo iyo cohesion yatanguye kuza malgré ko equipe de Madrid yo bigaragara ko ari akantu katameze neza ariko ukabona ngo Madrid yifitiye n'ibindi bibazo biri ndani cya kibazo ca Mbappe nibakigwana naco nko bagwana naco mu ntango kandi n'ibiyaro vy'uno munsi biriko biraba vyiza no mwanya wo kumwitega muri equipe de France mu kwezi kwa gatatu na cane ko bazo bariko barakina match za Ligue des Nations final 8 zikonta za kimwe ca kane gishiri cyanyuma birumvikana ko izi nkino utsinzwe ubugiye bisaba ko igikombe Faransa aje kukironda nyuma yo gitwara nyuma yaho bakaza kuba bisanga bagitakaje gatwagwa na Espagne birumvikana ko Espagne bagifise ariko mwaka w'imbere gato abafaransa no bari bagifise birashoboka ko igikombe nabo basubira kuja kukironda inshuro igira kabiri bivuze ngo equipe de France igomba kwitwaza abakinyi bayo beza ncancare ko bafise abakinyi bari muri forme muri kino gihe uravye Kylian Mbappe ujya ariko aragaruka kwaraba niveau ya Bradley Barcola
niveau ya Desire Doué, niveau ya Ousmane Dembele ndacana abakinyi bari kwa Paris Saint-Germain, ukaraba mugabo kwizina rya Michael Olise muri equipe Ben Dominique ameze neza, ba William Saliba bariko banakwitwara neza malgré ko Arsenal rimwe na rimwe biba vyanga, ariko n'umunsi mu defenseur mwiza Ibuko Naté yaragarutse kwa Liverpool karakora akazi nubwo imvune ziba zimwibasira bya hato na hato, ariko birumvikana ko abafaransa bagomba kwitega Mbappe kuko no munsi nta bintu vya gauche à droite biriko biravugwa mu bijanye no vuga ngo na performance yicaye mu bijanye no kunyura na Didier Deschamps. Numwanya mwiza wo gusubiza hamwe nk'abafaransa ko Zidane mu Faransa rero Zidane bivuga ko ashobora no kwamaza no gutangura kwibaza uburyo azobaho zimwe muri tactique ari bukoreshe muri equipe nationale de France. Bivuze kandi ngo nimba tuzi neza ko gushika muri 2026 uwitwa Didier Deschamps atari buze ko ari umumenyereza wa equipe nyuma y'igikombe cy'isi cya 2026 atari buze ko ari umumenyereza wa equipe serukira igihugu y'u Faransa. Bivuze ngo asigaye umwaka umwe gusa ico gikombe cy'isi gakinwa akagenda. Bivuze ngo equipe nationale y'u Faransa igomba gutangura kwibaza ngo ninde turi busubirize Didier Deschamps muri no projet yarameze mu hafi myaka 11 muri so umumenyereza kuva muri 2013. Didier Deschamps afite imyaka irenga 10 yari muri equipe kuko yakinye Euro ya 2016 niwe yayikinye, igikombe cy'isi 2018 niwe yagikinye, akina Euro ya 2020 bakinye 2021 mu Bwongereza, akinye igikombe cy'isi cya 2022, akinye Euro ya 2024 agomba kina igikombe cy'isi cya 2026. Abwo ararenze imyaka 15 kuva ari muri kuva nka 2013 ndakurabire itariki yinjiriyeko. Zidane nashobora kuba ari choice nziza muri equipe serukira igihugu y'u Faransa kuza gusubira umugabo witwa Didier Deschamps ahari yubatse amateka asiga igikombe cy'isi equipe nationale. Zinedine Zidane amaze kwanga offer muri kano kanya yimigwi komakomeye za Manchester za Chelsea zaramwifuje yaranze, ariko ukabona ngo asotera cyangwa arafise ubutumwa neza yuko agomba kuba umumenyereza serukira igihugu cy'u Faransa nyuma ya Didier Deschamps. Ukabona ko rikaranga ama offer yoba offer nziza kuri equipe yitwa kuri equipe serukira igihugu y'Abafaransa witwa Zinedine Zidane. Twibukanye ikintu umenyereza yansu bakunze kwagiriza ikintu cy'ubwo benshi kuva muri equipe yitwa Real Madrid. Ibinyamakuru byinshi Zidane niba ari umenyereza afise ubwoba niwe wa mbere. Ibinyamakuru byinshi byagiye biramyegurura wibuke bavuga ati uyu mugabo Zinedine Zidane nta kindi kinafise mu mutwe kugeza muno mwanya atari gusubira muri equipe ya Madrid. Mugihe Karo yaba yarubatse equipe y'abafitir Galactique ndavuga ba Kylian Mbappe aba ba Jude Bellingham mukahongera ko ba Valverde ba Vinicius ba Rodrigo Goes ba Eduardo Camavinga avuga ati izo bari equipe nziza ikeneye umuntu aza kwikordona gusa, umuntu atuma itaba makajagari. Mugihe kandi baravuga ati adasubiye Madrid iyindi target ni equipe de France. Buriya muribuka ko n'imbere y'igikombe ca Buraya ca 2024 ikigiheze byaravugwa ko nyuma y'igikombe cya 2020 Zidane umwanya wo kwinjira muri equipe de France. Muribuka ko byaciye birangira Didier Deschamps gute yongewe amasezerano nyuma y'ibigiye bitandukanye byagiye biraba Deschamps, Federation y'Abafaransa basubiye kumwizera bamwongera amasezerano. Nyuma y'amasezerano bavuga ati est-ce que Zinedine Zidane azorinda equipe de France kugeza ryari? Mugabo ukabona ngo adasubiye Madrid arindiye equipe de France, bikaba bimwe kimwe mu bintu bibiri muri ivyo nako kimwe muri ivyo bintu bibiri. Ariko no munsi muribuka amakuru yagiye aravugwa kenshi mbere yuko meme na Didier Deschamps atangaza akazova muri equipe de France. Uribuka ko twaronse fact nyinshi zitwereka ngo inyuma ya Carlo Ancelotti muri equipe de Madrid ni Xabi Alonso. Izina Zidane nirivugwa, izina rya Zinedine Zidane i Madrid no munsi niko riravugwa cyane nko gusubira witwa Carlo Ancelotti. Nivyo no munsi umenga birasiguritse nyuma yuko umugabo yitwa Deschamps atangaje kazova muri equipe de France. Noneho Zinedine Zidane bagaca baguma bamuvuga akavugwa mu menyeshamakuru amwe za equipe n'ibindi bimenyeshamakuru byo mu gihugu cy'u Faransa. Ariko ivyo bije nyuma yuko Madrid bigaragara ko kubica byinshi kwijana inyuma ya Carlo Ancelotti ashobora kuza Xabi Alonso nawe umwana wa Madrid azijya nzu ya Real Madrid yayiciyemo. Uribuka ejo bundi batsindwa na equipe ya Atletico Madrid kuri Riyadh Metropolitano mu rukino rwa UEFA Champions League. Barangije imyimenyerezo nako bahejeje match equipe ya Madrid yabwiye ati ingo Vardebe basi mukora imyimenyerezo mbere uko musubira mu gihugu cy'Ubudage. Tari bakabibona nkuko Madrid tanguye kwegereza nde umugabo witwa Xabi Alonso. Mugabe nyuma yaho tuza kuba twumva Madrid ibigiye bitandukanye avuga ati umwana wo muhira tugomba kumwitaho byanga bikunda, kandi nawe yaratangaje ati Madrid ni muhira ngomba kuba reconnaissant n'ivyo bankoreye. Ariko cha tumenya ko na equipe de France umugabo yitwa Deschamps yamaze gutangaza ko agiye gusohoka muri no equipe, kandi ugiye kuraba ariko baraproposwa ba Bruno Genesio n'abandi bagiye batandukanye
uwuzi imbere ni Zinedine Zidane. Ngarutse rero kuri ako kantu warumbaje ati Zinedine Zidane ni choix nziza, hari ico baje gufasha equipe de France. Deschamps comme l'équipe nationale y'Ubufaransa kuva 2012. 2012. Okay, birumvikana ko no munsi 2026 azobasohoza amazi imyaka igera kuri 14. Zinedine Zidane dufate qualité yiwe tuzi, duce turaba nico equipe de France ikeneye canke tugereranye igihe umugabo yitwa Didier Deschamps yinjiriyemo nigiye Zinedine Zidane ashobora kwinjiriramo. Deschamps yinjiye equipe de France isigari equipe isanzwe, iheruka igikombe c'isi muri 1998, yari kiraronka ama mediocre canke se vyariko biranga amahiganwa yose bakina ibikombe vya Buraya batarigira batwara na rimwe mu mateka yabo. Ukaraba igikombe c'isi bariko baragenda bakina nyuma ya Zinedine Zidane ava mu kibuga nk'umukinyi, urabona ngo equipe de France yarasambutse. Izi generation za Patrice Evra ba Bakary Sagna vyaranze, izi generation z'abagiye batandukanye bagiye barakina nyuma ya Zinedine Zidane, ukabona ngo equipe de France karabaye no musoko bazarura Koscielny yawe muri equipe de France imeze gute, ubona ari ibintu bitari bifite ico bifatiyeko. Eho kwaza Mamadousa kwa muri equipe de France imeze gute, n'aba ba Patrice Evra nyene, urabona ngo harimo elema zishobora kwigwanako, ariko kandi ukabona ngo equipe irakeneye inyubako y'Abafaransa barasubiye inyuma. Fata rero umuzo w'umugabo witwa Didier Deschamps yazanye iki? Deschamps yazanye ugusora abakinyi bitwa ko bari bashaje, amahirwe bashasha bitwa yuko bashobora kumurikira igihugu cy'Ubufaransa. Fata ere ya Deschamps kuva 2012 bisanze mu gikombe c'isi ca 2014, nivyo umusaruro ni wabaye mwiza, bari bakiriko baragerageza ibigiye bitandukanye. Igikombe ca Buraya ca 2016 bisanze kuri finale mu gihugu c'Ubufaransa, batakaza imbere equipe izwi izina rya Portugal, mugabo ubona ngo Abafaransa babuza amahirwe, ntaco Deschamps atakoze. Avise mediane rimwe witwa Moussa Sissoko yakina equipe yaciye muri equipe ya Tottenham Hotspur muravyibuka, ceza Newcastle United. Avise ba Dimitri Payet hari nawe yaje kwavuna Cristiano Ronaldo mu rukino rwa finale, ukabona ngo equipe bitangwe kuza. 2018 Didier Deschamps yakoze ku mutima wa buri Mufaransa wari we wese, yazanye Theo Hernandez tutazi muri Atletico Madrid, azana Benjamin Pavard kuwe muri equipe ya Stuttgart, cyo gihe Stuttgart imenga yari ikorotse. Abatereka bavuga ati Benjamin Pavard na Lucas Hernandez aba bakinyi mugabo atuzanye dutwaye mu gikombe cy'isi ni bande basiguye iki umupira w'amaguru w'Abafaransa. Ariko no musi nimba muri 2018 twarabonye equipe yari viza abakinyi bakina nimero 23 beza, Abafaransa barimo. Uravyuka ko Benjamin Pavard yaciye gugwa na Bayern Dominique, uravyuka ko Lucas Hernandez yaciye gugwa na Bayern Dominique 70 millions. Kiambere mu mateka navuga ati Bayern hagezaho idebloka 70 millions igiye kugura umu defenseur twa Lucas Hernandez tutazi, atari yempoza muri Atletico Madrid twari tuzi wa Philippe Luis ku nimero 3. Yekara duga mugabata kuko no musi wabaza abantu uyu Lucas Hernandez muri Atletico Madrid ni nka Rodrigo Cascante wa Atletico Madrid, ni abantu benshi bamuzi. Ariko ivyo Deschamps yarabikoze, adukubita igori, afata igori Yoris nk'umunyegora akina equipe ya Tottenham Hotspur, ntabwo yatugomba gusama, ariko atirengagije experience ya Steve Mandanda, aramutwara. Defense centrale Raphael Varane yarikara twara ibikombe muri equipe ya Madrid, avuga ati uyu ni umwanya mwiza kuri Raphael Varane. Samuel Umtiti muravyibuka yarikara doganeza muri equipe FC Barcelona, hakugiye usubiye inyuma nka za 2016 Samuel Umtiti yari presque inconnu kwera kiri mu Bufaransa wabo, mugabo 2018 Raphael Varane Samuel Umtiti batwibagije rero Koscielny n'abandi ba Madusako hagati mu kibuga. Paul Pogba yaramaze kuba yempoza nk'umukinyi, Abafaransa bose bahanze amaso yarabaye golden boy, bavuga ati yategezwa kuzoyobora ino mediane y'Abafaransa. Ngolo Kante rimwe mu ikosa Deschamps yari yarakoze muri 2016, bavuga ati Kante yari garagaje muri Leicester City ariko ari mu mwanya muri equipe de France, akwiye kuba umumenyereza aho umwanya abakinyi bariko baritwara neza. Kante ahabwa umwanya. Blaise Matuidi mediane ya Matuidi, Pogba ndetse n'uwitwa Ngolo Kante yari mediane dasanzwe. Umwana muto Kylian Mbappe yaramaze kugenda yiyempoza muri equipe ya Monaco za 2016-17 kuduga, bamuha chance ku myaka 19 vers 20 aza mu gikombe cy'isi afata responsibility hano hari abantu babagabo. Tubona ba Kingsley Coman twari tumenye, bivuze ngo 2018 yari equipe irimo abana b'Abafaransa bafise impano zidasanzwe, ariko muri forma nshasha yo gutegura umugwi muri kazoza. Nico gituma Didier Deschamps ubona ko yagize umugwi w'abakinyi benshi
bitwa yuko bamaranye igihe kirekire kuko benshi niyo bari bacinjira benshi binjiye kuri area Deschamps uno munsi n'abandi bogenda mugabo turamaze kubona isura ya Equipe de France irisigura nta mumenyereza numwe aza muri Equipe de France tumusabe kubaka kuko nacu utari butume Dembele no munsi tubona nacu utari butume Mbappe yarabaye mature yarateguwe nacu utari butume Aurelien Tchouameni nacu utari butume William Saliba nubwo kwa Arsenal ibyo kombe batabitwara bivuze ngo Zidane cyo yinjiye gukora gitandukanye n'ico Deschamps yinjiye akora kuko Zidane asabwa kimwe Madrid yamusaba yinjira muri 2016 equipe yuzuye equipe n'abasaza bashobora kugenda nka Olivier Giroud aragiye n'ivyo ikibanza kivuyemo Giroud gikorokanemo Jean-Philippe Mateta zo gutsindira ibitsindo gikorokanemo Randal Colomani kizaremo Marcus Thuram ufise choix equipe no musifise defense irimo Saliba irimo Ibu ufise Ibu Konate ufise Upamecano ariko arabo mu match muri Bayern uwo Lucas Hernandez turacafise na nako turacafise na Pavard ariko hari yongeyemo Kunde ateye ubwoba muri Barcelona mu numero 2 turafite wasi Theo Hernandez mwene wabo na Lucas Hernandez ateye ubwoba muri Mira hagati mu kibuga Tchouameni n'ivyo aracahari Dodo Kamavinga ari yongeyemo Ngolo Kante aracakatuma ko mugabo peut-être ashobora gusohoka nyuma y'igikombe cy'isi ariko Kante azosubirizwa neza turabibona France afise abakinyi beza haba hagati mu kibuga defense mu igori no musiririmo Mike Menya hatera karabwira ati Menya ni na mwiza wanashima gusumba Igor Lloris turavye explain Menya ni mwiza pe nanje ndamwemera cyane hakazamo Alphonse Areola nivyo arakuze nawe hariya kwa West Ham ariko mu banyegori beza gusubirira nibaza ko ba plan B ukongeramo Brice Samba nawe nyene ari karakura ariko tutibagiye uno munyegori wa equipe ya Lille uyu mugabo mugabo ninde maze kwaduga biragaragara ko ari washobora kuzofata kino kibanza mu buryo Lucas Chevalier wow Zinedine Zidane yinje muri Equipe de France na Marco Bizo wa Brest Didier Deschamps Zidane akinjira binaniye Zidane nivyo bimunaniye ngo nuko atari umwubatsi twabonye ngo atinya equipe zitubatse iyi Equipe de France nanywa kwa musaba ahubwo ni equipe no munsi buri gikombe akakubwira ngo wabuze igikombe gute ko dufise abakinyi wanashima nk'igikombe cya 2026 Deschamps kugenda bivyaje umusaruro kuko izi forma abakinyi b'Abafaransa barimo sinibaza ko hari kindi gihe yoba yaragize chance akisanga muri forme nk'izi n'abakinyi bari mature n'abandi bakiri bato nk'ubufata equipe wongeremo uyu Doué ari Neymar mushasha wongeremo uyu Michael Olise wongeremo Jean-Philippe Mateta wongeremo Barcola abo baze bisanga kuri Kylian Mbappe na wa Randal Colomani n'abandi Equipe de France zobiteye ubwoba mw'abantu Zidane bibonaniye azoba ari umumenyereza muto kuko nasabwa kubaka asabwa gutwara ibikombe equipe iruzuye nguko rekomeze muri equipe serukira gihugu y'Ubufaransa Neymar ngara yatanze assist n'igitsindo Imana igira neza muri azona bamara